izina nitwa Uwineza Jean Paul, nkaba ndi umuhinga n'umushakashatsi mu by'ingaburo ibereye, kandi nkaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo Sonited, Société nutritionnelle et de la thérapie diététique. Ni ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi kijejwe gukinga, kugabura gikoresheje ibimera n'ibindi byose bya kama. Ego gikoresheje ibimera n'ibindi bya kama. Hano hariho n'icupa mwavuze ko ririmo umutobe. Iryo cupa ririmo umutobe witwa ngo iki? Uyo mutobe ukora iki? Musanzwe umutobe n'umutobe udasanzwe witwa detox naturel. Detox naturel mu yandi majambo mu Kirundi ufise ubushobozi bwo gukuramwo imyanda, ubucafu n'ibindi byose bitandukanye kuko tuza kubidondagura. Umutobe rero kuvuga ko ari detox naturel no kuvuga yuko ari ikintu gifise ubushobozi bwo gufasha umubiri no gukingira umubiri no gukuramwo ibintu byose cyangwa se ibintu bitandukanye bishobora gutera ikibazo umubiri muri rusange. Ego none ibyo gukuramo umucafu ni ukuvuga uwo mutobe uba uri kuravura, uba uri kurakora iki? Nimba hari mu byo kuvura ufufaza indwara zimeze gute, zingana gute, bikagenda gute, canke hoho uwo mutobe buba ukozwe n'iki? Ego murakoze cyane. Mu bisanzwe bwa mbere no banza kubabwira ibisanzwe bikoze uyu mutobe. No kuvuga uyu mutobe urakozwe n'ibyo bita tungurusumu, igitunguru ca sumu. Hama uyu mutobe urakozwe n'ibyo bita indimu zirimwo. Urakozwe n'ico bita karoti zisanzwe zirimwo. Harimwo ni na persil, imboga bita persil zirimwo. Harimwo na seleri, harimwo n'amababi y'ipapayi, hakaba harimwo n'amababi y'umutagaferi. Si ibyo gusa, harimwo n'urundi ruboga abantu benshi batasanzwe bamenyereye rwitwa hadi. Hadi zirimwo ku rwego rudasanzwe. Kandi uwo mutobe urimwo n'intete z'ipapayi. Kandi uyu mutobe urimwo n'ibyo bita kirikima. Nago rumeze nk'uruboga, abandi bakakoresha nk'ikirungo, ariko nago ntabwo rusanzwe kubera yuko nabwo ruba rufise ibyo ruca rufasha cyane mu gukinga no kuvura ibintu bitandukanye. Ego muri make twovuga ibyo mu bisanzwe bigize uyu mutobe bita detox naturel. No kuvuga ngo ni nk'umukubuzo w'indwara cyangwa se umukubuzo ukinga ibintu bitandukanye. Ni nk'umukubuzo w'indwara. None ukubura indwara zingana gute uyu mukubuzo tuwituko? Mu bisanzwe uyu mutobe ibintu ukora muri majambo ufise ibintu bikomeye cyane. Urafasha ku bantu bafise umubyibuho murengera. Umubyibuho murengera ico bita surpoids mu gifaransa. Ibyo bintu bita surpoids cyangwa se kugira ibiro byo murengera byavuye ku bintu bitandukanye. Hari igihe umuntu ashobora kuba afise ibinure byinshi mu mubiri bivuye ku byo yafunguye, nk'abantu bakunda kwihereza cyane inyama, amagi, isukari, ibinyobwa bitandukanye bipakangiranyemwo amasukari, canke amafiriti ya buri mwanya, biva kubera yuko baba baronse amavuta menshi cyane mu byo baba bihereje. Murazi yuko amavuta afise ubushobozi bwo gukwega amafiriti afise ubushobozi bwo gukwega amavuta, bigatuma amavuta aba menshi cyane muri icyo gifungurwa. Ibyo rero birashobora gutuma ntagira ibiro by'umurengera, na cyane mbere tuvugiye hamwe muri rusange nico bita kugwiza ico bita amakilokalori. Mu bijanye n'ibinure, ibijanye na ndemamubiri, n'ibijanye n'isukari, biri mu bintu vya mbere bigwiza amakilokalori menshi cyane. Iyo rero mu ngaburo y'umuntu yagwije amakilokalori menshi cyane,
ibyo kenshi birashobora gutuma umuntu agira umubyibuho w'umurengera, icyo bita mu Gifaransa surpoids, nabyo akaba bishobora kuba intandaro y'indwara nyinshi cyane. Hama si ibyo gusa, ni ukuvuga no kugira umubyibuho w'umurengera, bamwe kugira umubyibuho, hariho kubyibuha mugabo ukaba ubyibushe bisanzwe, umuntu akagira ibiro byinshi, n'igihe biba byamaze kuba icyo bita pathology, nk'indwara baca babyita obesite rero nayo ni isoko y'indwara nyinshi cyane. Ni ukuvuga bashaka kurwara diabete byoroshye, indwara y'igisukari byoroshye bita diabete, indwara irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso hypertension arterielle, indwara za cancer n'ibindi birwara bitandukanye bivanye nuko wagize umubyibuho urenze mbere wamaze kwinjirwamo n'indwara, icyo bita obesite. Aho rero icyo kinyobwa kinyobwa kiza cyane. Hama rero ntabwo ari byo gusa, hariho no kuri tension, ni ukuvuga ngo kugira indwara irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso ubwaryo, ni ukuvuga ngo hypertension arterielle, kubera yuko uwo mutobe usanga utunze urimo tungurusumu igwiriye cyane, urimo indimu, ukagira na za mboga n'amabara zitandukanye za persil, hama ukagira na za ntete z'ipapayi, amababi y'ipapayi n'ibindi bitandukanye byinshi twadondaguye, mbere wanashaka n'ibitunguru bitukura, icyo bita oignon rouge mu Gifaransa. Ibyo rero ni ibintu bifasha cyane mu kugabanya indwara irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso hypertension arterielle. Gica ikinyobwa cyiza cyane. Hama si ibyo gusa, ni ukuvuga ngo uwo mutobe bita detox naturel plus, ni ukuvuga ngo urafasha kandi n'abantu bakunda kugira za ndwara za muhekenyi, mu Gifaransa bita maladie rhumatismale, rhumatisme, benshi bavuga ngo ni rhumatisme niko bakunda kubyita. Ego ni umutobe mwiza cyane ucufasha kuri icyo kibazo, kubera yuko urafasha mu kukuramwo ibyo bita cytokine, n'ibintu bikunda kuba bivuye ku madeshe d'organisme, na cyane cyane iyo umuntu yakunze gukoresha cyane inyama, amagi, amata y'inka, ibisukari, ibyo bigaca bizana ibintu by'ibinure by'ibicafu by'umurengera, hama bigaca bigenda bikagandagirana mu mayungiro y'amagufa. Ego ibyo rero birasha gutuma umuntu igihe ariko aragenda umenga araboshe, cyangwa yumva umenga ni nk'itsinga ziboshe mu mavi. Ibyo kenshi birakunda kuva ukuntu umuntu aba yarafunguye. Hari n'igihe mbere usanga umuntu atagira n'imyimenyerezo ngororamubiri, ibintu bya siporo. Ibyo bica kiba ikibazo cyane muri uwo mwanya. Hama si ibyo gusa, birafasha no ku bantu bafite ikibazo cyo kubyimba cyo bita les édèmes, na cyane cyane twavuga les édèmes du pied, kubyimba aha mu birenge, canke édèmes du visage, gusa umuntu arabyimbagiranye mu maso, kubera yuko harimo icyo bita seleri, hakabamwo n'icyo bita persil. Birafasha cyane gufasha icyo bita diurèse, gufasha diurèse kugira ngo amantuzeye ashobore gusohoka amazi ave mu ntuzeye mu nyama, kugira ngo ntashobore kuguma apakangiranyeyo, ariho usanga umuntu yabyimbye mu nyama. Hama ntabwo ari cyo gusa, ni ukuvuga ngo n'igihe umuntu afise ibinure by'umurengera, hari igihe kenshi uzogenda kwa muganga ukumva kubwiye ngo umuntu afise ibinure byinshi mu maraso, hypercholestérolémie, kugira ibinure byinshi mu maraso. Benshi baza yuko kugira ibinure byinshi mu maraso ko hari hagiye usanga umuntu abyibushe, umuntu wanashaka arashaka kuba atanabyibushe mugabo akaba afise ibinure byinshi mu maraso. Ibyo icyo gifungurwa cy'igitangaza, icyo kinyobwa, uwo mutobe bita detox naturel plus, urafasha cyane kugabanya ibyo binure by'umurengera. Uyu mutobe uhabwa abana, uhabwa abakuze, bawufata kangahe ku munsi, babigenza gute? Uyu mutobe urashobora gufatwa n'abana cyangwa abakuze, mugabo twarabateguriye n'uwundi mutobe wa kabiri wawo, mugabo tureza kuwutegura neza, witwa detox naturel gusa. Uyu witwa detox naturel plus, kubera yuko haba harimo amababi y'ipapayi, harimo intete z'ipapayi n'ibindi. Ariko ku bana no ku bantu badakunda ibintu birura,
kenshi ibyo duca tubikuramwo nk'amababi y'ipapayi turayakuramwo, intete z'ipapayi tukazikuramwo. Hariho n'urugero tugabanya rwa tungurusumu kugira ngo abana bakiri bato bashoboye kuwukoresha atakibazo, wanashaka mbere n'abakenyezi bibungenze bashoboye kuwukoresha, kubera uyu mutobe nk'abakenyezi bibungenze ntabwo bawukoresha kubera inda irashobora kuvayo. Turavyandika ko hariko contre-indication ku bijanye n'abakenyezi bibungenze n'abana cyane cyane mbere bafite imyaka iri munsi y'itatu. Ego bafata gute, ni mwanya ungana gute, bakanywa ubingana gute? Ku muntu akuze ni kuvuga yuko afata amamiliritiro 250 agaca ayafata 3 ku munsi, mu gitondo, saa sita, ku mugoroba. Uyu mutobe kandi ni umutobe uhinguwe neza ku buhinga bwiza, akaba kandi atamazi abarimwo kandi akaba atasukari birimo. Ego uba rero uri concentré ushobora gufasha mu bijanye n'ibyo umubiri ukeneye no gukingira umubiri muri rusange, kuko bimwe mu byo ukora hariho ibyo twita mu Gifaransa action sur la santé cyangwa se action pharmacodynamique mu byo umutobe usanzwe ukora. Ego maze igihe kinini mukora, hari abamaze gushinga intahe ko mbure ku bijanye n'iyi miti yanyu muri rusange, hanyuma no kuri iyo ji by'umwihariko hari abamaze kuza bavuga yuko bakize bamerewe neza. Ego cyane, oya turafise ibishinga ntahe, wanashaka mbere nejo hahise hari umukenyezi yari afise ikibazo we ca estoma, yari yarivuje ahantu hatandukanye, afashe imiti myinshi ku ngwara ya estoma byarananiranye, ariko afashe umuti dufise ngaha wacimufasha cyane. Ego hama ubu akaba ashinze intahe avuga ko yakize amerewe neza. No kuri detox naturelle nawe nyene iramaze gufasha abantu batari bake, abantu bafise ingwara z'amagute, abantu bafise ibiro by'umurengera, abantu bagwaye ingwara zitandukanye, uramaze kubafasha kuko urafasha no kugabanura n'isukari, mbere wanashaka no ku ngwara z'amaso. Umutobe mwiza cyane kubera yuko twabwiye ko harimo ikaroti zigwiriye, ibitunguru n'izindi mboga zitandukanye zifasha ku ngwara zitandukanye, mbere no ku ngwara z'amaso. Ndabashimire, ndabifurize n'akazi keza. Ego murakoze cyane, natwe turabashimiye kandi twizera yuko ikindi gihe muzifuza kutugendera ko tuzobakiriza yombi, kandi dushimire n'abantu bose badukurikirana muri biganiro, twiyumvira yuko bobandanya bakurikirana ibiganiro byacu kugira ngo bashobore kugira amagara meza, kuko dufise byinshi dushobora kubabarira kugira ngo bamererwe neza kandi bagire amagara azira ingwara. Hariho abashaka kudutelefona canke bakatubaza bifuza kutubaza byinshi cyangwa kutwunganira, abo nabo barashaka kuturondera ku nimero dukoresha kuri WhatsApp canke kuri mobile, akaba ari akamenyetso ko guteranya 257 69 51 54 56. Tukaba dukorera ngaha muri centre ville aho bita kuri Nayoti, ni barabara bitiriye Avenue de la France, ni kuri Nayoti inimero 20 en face ya Mutima Bar. Murakoze, mugira amagara meza aho muherereye hose. Uwineza Jean Paul.